Nshuti bagenzi b'ikinyamakuru Itara Burundi, turabaye mwiriwe abandi mwaramutse bivanye naho muherereye. Duheruka kubabwira amakuru hajanye n'abantu bagura inzoga za Braludi ku giciro kiri hejuru. Twabahaye akarorero ko kuri Mercedes Officier Garinizo ya Bujumbura, aho kugira ngo ugure Amstel bigusaba kurenza ko amafaranga 1000. Ayo mahera 1000 rero nayo uyarenza ko yitwa ko uguze amazi bita Ogazeze. Reka rero tugire ido n'ido ry'ayo makuru. Nkuko twari tubabwiye rero amakuru ido n'ido y'ibiduzwa y'ibiciro vya Braludi, ahanini ni ibintu bitaramenyekana biriko bibera muri Braludi, ishirahamwe rihingura ibinyobwa. Guhera mu mwaka w'ibihumbi 2024 mu kwezi kw'indwi, Braludi yarasohoye amazi bita Ogazeze. Ayo mazi akaba yagiye yaje mu macupa yahoramwo ifanta bita Vitaro. Ayo mazi rero guhera mu kwezi kw'indwi, Braludi yarasaba yuko umuntu wese agiye kurangurayo bajya ba grossiste bafise ama mega SST ibategeka yuko batwara amakaziya y'ayo mazi bita Ogazeze. Ni ukuvuga ngo umuntu agiye kurangura muri Braludi abeho amakaziya ategerezwa gutwara ku ikamyo y'inzoga zisanzwe. Byabaye n'ibikirere kubera amazi yari yake mu kwezi kwa munani mu gisagara ca Bujumbura, abantu baranguza inzoga bobo ntibemera gomba, bemera guca baduza igiciro. Umuntu bakamubwira bati amazi baduhanye aya mazi ya Ogazeze ku nguvu, ubu rero urazigura uzitware canke urenze ko amafaranga twebwe tuguha inzoga zawe wifuza. Rero ico bakora n'ibiki ni ukuvuga ya mazi baca ya za nzoga barazitwara ku giciro kiri hejuru, hama bamwe baranguza nabo baraharura ku buryo badahomba, bagaca bafata ya mazi bakayasuka mu bagage. Benshi baca bayakoresha mu matwarete mu gukoropa, abandi nabo bakayogesha ivyombo, abandi nyene wowe ukeneye ayo mazi bita Ogazeze ni ku buntu. Hariho rero umuntu twavumwe aravuga ati kubera iki baduha amazi ya Braludi ku nguvu mu kabare, ati womengo n'umutanga, nta muntu ashobora kubinywa. Rero ukuntu bigenda mu bintu twanditse ejo, nimwibaze ngo twarababesha. Ni ukuvuga ngo wewe ugiye kugura icupa ry'ikiyeri canke icupa rya Amstel, barakubwira bati ugurana nko kuri Mercedes Officier nibo babigize ku mugaragaro, barakubwira bati icupa rya Amstel ryari ku 3500, ahasanzwe ucushira ku 1000 akaba 4500. Uri muri VIP naho ku Kirundi bavuga ngo hotana abanganya amatako. Hari ahantu bita VIP kuri Mercedes Officier atanywera bari bo bose. Amstel yaho igugwa 4000. Kugere rero bacabwiye ati zana 5. Ukuntu rero bigenda n'ibikiro rero baca bafata bati cugura 5, uko wiyongera ni kugenda ugura 5 ngongera 5. Ayo mazi ya Ogazeze ntushaka ko yanywana na Amstel. Ayo mazi baca bayaparika, baca bashira ngaho bakazoyashira muri ya mabagaje shaka caho bidaje bigatembera ngaho, bakabona yuko cyaba bakazisesa. Hari abahitamo kugenda bayiseseye bo nyene, ariko hari abandi bayareka. Ni ukuvuga ya Amstel gasohokana n'icupa rya Ogazeze. Rero hariho abayagura cyo gusanga icupa rimwe riguzwe inshuro nyinshi. Rero nk'umubosi nyene gukontorora wewe araba yuko amacupa yasohotse ya Amstel ategerezwa kungana n'amacupa ya Ogazeze, mu gihe kandi atabayanyoye y'amazi. Rero urumva baguzwe inshuro nyinshi kuko wa muntu ntayatwara kandi ntayanywa. Nabo abona bafite amadepo canke abo babidandaza nibo baca bayageranya bakabona kuyashira muri toilette narirya amazi yari yakenye mu gisagara ca Bujumbura. Rero twebwe nk'Itara Burundi tumaze kumva ayo makuru, twarandi ishirahamwe Braludi turababaza tuti ni kubera iki abantu benshi bategekwa kunywa Ogazeze mu gihe baguze inzoga za Amstel. Nta na kimwe batwishuye, twabandikiye kuri X yahoze yitwa Twitter. Rero muri Braludi nubwo babate kutwishura, muribaza muti burya ntebo bababizi, barabizi neza kuko hariho abantu bita abadelege commercial, ni ukuvuga abakozi bo muri Braludi bajejwe gukontorora canke gutanga inzoga aho mu ma SSD, mu ma mega SSD canke baraba mu burere ku burere. Abo nabo ngira ngo tuzobagira ko ikiganiro butaha kuko nabone amakuru barayazi, kuko Braludi ibandanye ikora amazi bita Ogazeze kandi zi yuko amazi ariko aseswa muri toilette. Ivyo
barabizi ariko abo ba delege commerciaux bakabirengako bakabandanya abo ba delege commerciaux barabizi ariko barabandanya bahomvya abanyagihugu kuko abanyagihugu bariko batanga amafaranga igihumbi arengako baba bagura amazi aseseka aja mu matoilette kandi Braludi yoyo iguma yinjiza amahera kuri kwamye kandi abaranguza inzoga baguma badanguza kuri kwamye ariko aya mafaranga ariko arakoreshwa muri iyo ogazeze bariko bibaza ko abanyagihugu bariko barayifata kandi batayifata abo badelege commerciaux barabizi amakuru barayafise rero nkuko amakuru adushikira bivuga avuga yuko abo badelege commerciaux bafise amanyanga menshi ku buryo hamwe tushobora kuzabashikiriza mu kiganiro c'ubutaha ntabwo vyo kwigwa mukozi wazibaye inkuru zibiri ariko aya makuru ya ogazeze zisigaye zikoreshwa mu gukoropa zigakoreshwa no mu matoilette ivyo barabizi Braludi rero irikikorera ku biharuro bitari byo kandi Braludi ni imwe mu bigize ubutunzi bw'igihugu abanyagihugu benshi bariko barahomba rero abafata ingingo barakwiye kuraba yuko ico kinyobwa bo gihagarika nikibandanye gikorwa kuko kiriko kiracabura abantu nimba bashaka kuduza Amstel babivuge ziduge canke zije ku giciro cazo kuko kuduza amafaranga bidaciye mu mategeko aba ari ubusuma abanywa inzoga twavuganye nuko batubwiye yuko ari ubusuma butagira izina ko baribwa kubera bariko baduza babaha ivyo kunywa batari bunywe kandi bariko baraduza bakagira ibiciro binyuranye n'ivya leta kandi bobo bavuga abanywi bobo bavuga yuko ku mishahara yaho bakorera atacaduze nubwo ibiciro by'ibindi bintu biguma biduga rero akakamo tukashikirije abajejwe gufata ingingo tukashikirije kandi nabo batwara Braludi bumve yuko abaha makuru ikinyamakuru itara Burundi babizi neza aribo baduhaye ano makuru kandi basaba yuko mwogira ico mukoze kugira ngo bihinduke murakoze rero mwari kumwe na Jerome Kazabukeye kuri mikro naho mu biganiro nk'ibi by'ubutaha mubandanye mukurikirane kubiganiro twabaha murabibona tugeze ku gice kigira gatatu c'igitabo ca Rugigana ibyavugiwe muri space yateguwe na Reynold Butari haravugiyemwo abantu benshi bagirizwa kuba bari mu bishe muisi president Ndadaye Melchior bagiye baravuga uko babibonye uwo munsi byakurikiye haravuzemo ba Mukasi muzobumviriza haravuzemo ba Bob Rugurika haravuzemo n'abandi benshi mutoza murabumviriza hama nkaba ngomba ndabasabe yuko mwogenda mufyonze kuri subscribe abatari bwabikore hama mukasharinga n'amakuru yacu agashikira abantu benshi gutyo tubandanye tubacukumburira n'amakuru yandi mutari muzi muzoyasange mu kinyamakuru itara Burundi naho ubutaha murakoze.